Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro vyacu kaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ngo irashimishwa no kubona leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kugabanya igiciro c'igitoro nk'uko no kw'isoko mpuzamakungu biriko biragenda. Urirongoye agaca asaba leta ko yocigabanya n'ibindi biciro bigenda biraduga. Mu Rumonge abagendesha ivyuma bahamagarirwa kwirinda kurenza ibitigiri bizwi n'amategeko, bitagenze uko ngo bazofatirwa ibihano. Bikaba vyavugiwe mu nama y'umutekano yabaye ku munsi wa mbere, aho abatware bamenyesha ko bene kubibwirwa baguma bica amatwi. Mu kanya nido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Uburundi ngo bugiye gusaba kwinjira mu ishirahamwe rihimiriza amahinguriro yimba ubutare gukorera ku mugaragaro, bwongere bugabanya amakori ku banyamitahe bifuza gukorera muri ico gisata. Mu cegeranyo c'inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa mbere, umuvugizi wa leta y'u Burundi amenyesha ko mu ndinganizo z'ibizokorwa harimwo ukuganira ku vyerekeye amasezerano yo gucukura ubutare yari yarahagaritswe kuva mu 2021. Burundi bufise ubutare bwinshi butaracukugwa, bushobora kuba isoko ry'amahera n'ubuzi ku bantu benshi, ariko leta ibona ko intererano y'ico gisata iguma ari nto cane uravye c'abantu bari bacitezeko. Kubera ivyo leta yarafashe ingingo yo guhagarika amasezerano atari make yo gucukura ubutare mu mwaka wa 2021 mu kurindira ko haboneka ibwirizwa rishasha rigenga ubutare. Iryo naryo ryatewe ku mukono muri myandagaro mwaka wa 2023 kugira ngo ico gisata kibe kirumara kuruta. Indinganizo y'ibikorwa mu guteza imbere yarakozwe, kongereza ubuhinga n'ubumenyi mu gutunganya bushasha inzego zijejwe igisata c'ubutare n'agataka, gukomeza intwari ibereye mu gukorera ku mugaragaro mu gisata c'ubutare, be nuko Burundi bwosaba kwinjira mu ishirahamwe rihimiriza amahinguriro yimba ubutare gukorera ku mugaragaro, gushira amakori atawarenganya kandi atuma abanyamitahe bahurumbira ico gisata, gukurikirana neza inzira ubutare bufata no kwemeza aho bwavuye no gukurikirana hafi icukugwa ryabwo, kugwiza ubushakashatsi muri ico gisata, gukurikirana neza no gukingira ibidukikije bifatiye ku butare, gushira imbere ubushobozi n'ubumenyi n'ibindi. Ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ngo ryakira neza ingingo leta yerutse gufata yo kugabanya ibiciro vy'igitoro ku isoko nk'uko no mu makungu biriko biragenda. Gabriel Rufyira rirongoye agasaba ariko leta yuko yocigabanya n'ibiciro vy'ibintu vyankenerwa bidasiba kuduga. Ni ikintu ciza cyane ko muri leta bafashe ingingo yo kumanura igiciro c'igitoro amafaranga 200 kuri buri litiro yose igurishijwe ngaha ku ipompo ya essence canke ya mazutu. Ni ikintu ciza rero twoshima ko haba iyo consideration, haba kubishira mu ngiro. Kindi twibaza nuko leta yokora ibishoboka vyose. Murabibona ibiciro byo kwiyunguruza bishingwa na leta, mfatiye kw'ivyo nkuko zari gufatira no ku bindi bica biduga. Biragoye gose ko ibindi biciro bidasanzwe bishingwa na leta bishoboka. Mugabo nk'ubu abagira transport nibarabe aho badugije, leta ifata ingingo yindi yo gucimanura ivyo biciro vyo kwiyunguruza, kuko batabigize gutyo habamwe mu karenganyo bantu bato basanzwe biyunguruza. Leta nishi ifata ingingo yo kumanura ibiciro vyo kwiyunguruza no ku bindi babona ko leta ifisemwe uruhare, ifisemwe n'ijambo. Ivyo vyofasha. Mugabo turadusaba kandi n'abarundi muri rusangi yuko boraba ukungene
ibintu badugije kubera ivyo vy'ibitoro vyaduze nabo babimanure kuko vyose mu bisaba vyagomba kuza bigirira neza umunyagihugu. Nubwo biruko igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ngo ntikiriko kiraboneka neza mu gisagara ca Bujumbura ku masitasiyo agera kuri 5 bagenzi bacu baciye ko kuri uno munsi 3 muri zo zareko zitanga essence gusa n'inkuru tubaza Omehondo wayo. Isaha 4:39 z'agatondo turi kuri station Delta kugitiriwe Melchior Ndadaye ni muri quartier asiatique. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence kirahari ariko ntikiriko kiratangwa kubera umuyaga nkuba wacitse eka n'imashini itanga umuyaga nkuba kuri iyo station itagikora neza bukwi na bukwi nk'inyuma y'iminota 15 no kuvuga nk'isaha 4:44 umuyaga nkuba urabonetse ipomo ziratse abahashitse baranywesheje tubandanije gato kuri station Mogas hafi yahahoze hakorera ubushikiranganje bw'ugwaruka bita kuri departement nta nima y'igitoro riharangwa ariko kuri Kobil impande y'ihinguriro Brarudi abashaka essence bararonka mbere nta nuhateba dutereye imbere kandi tugeze kuri Onatur ku cicaro gikuru ca Interpetrol igitoro cy'ubwoko bwose kirahari ariko gihabwa abafitaniye amasezerano n'iyo station bita bon mu gifaransa kuri Chanik hafi yaho bita ugiti cy'urukundo station ya Interpetrol ivukana niyo nta gitoro ifise bamwe mu bakironsa aho twadondaguye barashima naho umuntu atonda nta mwanya munini amara ku gitoro araronka ubunya turashima kwerugo atari nk'ibije nko mu yindi ndwi ino ndwi ni sawa ko igitoro kirahari inywa esas ibitandukanye gato no kubarondera igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu badapfa aho bakironse uyati ku mwanya nakoresheje nahomvye vyinshi igitoro naho cakorotse yego n'ingingo nziza cyane mugabe ingorane dufise nuko naho bikoroka bitaboneka uragenda ku mastation kakibura ntumenya ko ari kubera cakorotse nuko ari ingorane hari yari nk'akarorero nahereye mu ruziba ndarondera notonda ndabura ndarondera mu kanyosha ndabura aho ndagisanze ni kuri station kuri Sabemeri ngaha mu Kinindo naho nyene nca ndatona sanga umurongo ni muremure guhera mu gitondo ntonze urabona iyi saha ahigeze ca wumva guhera mu gitondo imirimo yahagaze ucubuma ko kwa kwiteza imbere shabigorana nahomvye vyinshi none nari gukora ituru zibiri numva ko nja nkora ituru imwe asaba ko igitoro coboneka ku rugero rukwiye kugira abanyagihugu boroherwe mu buzima bwa misi yose nico kintu rero nibaza yuko ababijejwe boraba neza kugira ngo abanyagihugu boroherwe bya biciro ku masoko bigabanuke ubuzima bw'abanyagihugu bworohe iciyumvira hurizako na bamwe mu biyunguruza babona ko n'ibiciro vy'ivyankenerwa byoca bigabanuka ku isoko twashima yuko ibitoro byoboneka ku bwishi bongere badupunguriza ibeye hari umuntu ashaka uko bakorera nk'ibihumbi 100 ku kwezi amaze uko bakorera ibihumbi 100 ku kwezi afatamwo bisi afatamwo ratio y'abana ari hamwe inzu naho umuntu azoronka amahera yahe ahari igitoro kuri ayo masitasiyo twavuze gitangwa ku giciro gishasha giheruka gushingwa na leta arakoze mugenzi wacu Omer Nduwayo kudategekanya ibitigiri vy'ingene umukenyezi aserukirwa mu bibanza bifata ingingo bidaciye mu matora bituma ibitigiri vy'abakenyezi biguma biri hasi mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe gitaho inyigisho ku mboneza mu Burundi BRTP kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Gitega ivyigwa vyerekana ko gushika ubu ibitigiri ku rwego rw'igihugu biri kuri 19 kwijana nk'uko vyashikirijwe na Maître Alphonsine Bigirimana umwe mu bakoze icigwa. Ibiharuro bitwereka ko ku rugero rw'igihugu moyenne ari 19 kwijana. Ico nagomba kuvuga nuko ari gutandukanya hariho inzego zifata ingingo zijaho biciye mu matora. Hariho n'inzego zifata ingingo zijaho bidaciye mu matora. Kuvyerekeye inzego zifata ingingo zijaho biciye mu matora niho hategekanijwe kota y'uguserukira abakenyezi ku rugero rwa 30 kwijana. Kandi inzego zose iyo kota itegekanijwe irubahirizwa. Ingorane ziza kuba ku nzego zifata ingingo zijaho bidaciye mu matora canke inzego zijaho ziciye mu matora ariko iyo kota idategekanijwe dufate nk'inzego zifata ingingo ku rugero rw'imitumba aho ubiteranije niho usanga igiharuro cabaye gito kuko ni moyenne nationale usanga uyu munsi ku biharuro bihari biri disponible niho usanga
ari abakenyezi baserukiwe muri rusange ku rugero rwa 19%, ariko ufashe inzego kota itegekanijwe iyo kota ya 30% n'ukuri irubahirizwa. Mbere cokogwa ku nzego zijaho bidaciye mu matora, naho nyene harakwiye gutegekanywa kota, ariko bibaye vyiza kwibwirizwa shingiro rivuga ukungana, naho nyene bitomoke neza ko abagabo n'abagore baja mu nzego zifata ingingo, izo nzego zifata ingingo zijaho biciye mu kugenwa, nazo nyene bazijemwe ku rugero rungana. Muri ico gihe ivyo bintu bibiri ni nyamukuru bibonetse mu mategeko bikaboneka, turashobora kwitezera yuko ibiharuro by'abakenyezi bizogabanuka, bambe bizoduga ku rugero rushimishije cyane. Ariko hariho n'ibindi bikorwa byo gukorwa. Ikindi kintu gishobora gukorwa nuko abakenyezi bashigikirwa ku rugero ruhambaye mu buryo mu vyerekeye amikoro, kugira ngo baronke uburyo bushobora kubafasha kwitoza babishobora, kuko burya rero gukora politike bisaba uburyo kandi butari buke. Dusozerere ano makuru mu ntara ya Rumonge, aho abakoresha ivyuma vyo kwiyunguruza bazorenza igitigiri gisanzwe kizwi n'amategeko bagiye kuzobihanirwa ku caha cyo kugarariza ingingo zifashwe n'inzego. Zikaba ari zimwe mu ngingo zafashwe mu nama y'umutekano yabaye ku munsi wa mbere. Ni mu nyuma yaho bigaragariye ko cane cane abunguruza abantu barenze ibitigiri bikabandanya vyibonekeza mu gihe habaye amanama menshi abasaba kubihagarika. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Ikibazo c'amapikipiki akoreshwa mu kunguruza abantu n'ibintu amazi imisi afatwa ku bwinshi akaja gupfungirwa mu gipolisi nica hanini cavuzwe mu bijanye n'umutekano mw'ibarabara, naho ingingo zafashwe ziraba n'imiduga ndetse n'amakinga. Bamwe mu bafashe amajambo bati ntivyumvikane ko ipikipiki ipfungwa uyigendesha akaguma yidegemvya. Abashikiriza ico ciyumviro nibo babona ko gufunga ipikipiki ari uguhana nyeneyo ashobora kuba atanica ronka y'ipikipiki yiwe yarengeje abipakira, baca basaba ko n'uwigendesha nawe yobihanirwa. Abandi babona ko ipikipiki ifashwe mu makosa boraba ikosi ryari ryo n'ihadabu bijanye, kubera ko amanama amaze gukorwa ari menshi kandi atacu yashoboye guhindura muri ico gisata, bikaba vyandurukamwo rimwe na rimwe n'amasanganya mu ntara ya Rumonge. Abari bitavye iyo nama y'umutekano yariremeshejwe na Leonard Niyonsaba bapfunditse ko kuva ubu hatazofatwa gusa icuma basanze carengeje, ariko ko n'ukigendesha azofatwa yagirizwa kugarariza amategeko y'igihugu, mbere n'uwarenze ko afatwe nk'uwafashije kugarariza itegeko ry'igihugu, bose bacibwa imanza zikibiriraho. Bene kugura ivyuma nabo basabwa kurondera ivyangombwa vyose bikenewe, bongere babihe abafise impapuro zo kubigendesha. Amakinga nayo nyene akaba atarekuriwe kubandanya akora inyuma y'isaha 12 z'umugoroba. Isaha 8 z'umuhingamo wo kuri uyu wa mbere, amapikipiki 36 niyo yaragipfungiwe muri komisariya mu Rumonge ku makosa atandukanye harimo kurenza abo bunguruza. Arakoze Jean Pierre Misago, bakoze n'abagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru twabashikirije. Ayo kuri no munsi ningaha duciye tuyagarukiriza, nkabanda bashimiye kubona mwadukurikiye. Mugire ibihe vyiza.